Imbwa rero yanguma inyuma ntiyanja, mbona nyene ngo nabasize ca ninyegeza ahantu yambwa iciguma ihuga, ca mbona banjeho bankubita amakofe yo mu jisho, haca haraza afande nyene wabo ngo dogo mpe kimbiya, aho nyene aca sokorora imbugita ngo ndagukureko inguga ishato c'umusikirenge, ca mvuga numbabarire, aho nyene aca akurayo akabezi mu mufuko, aca araza andoda ngaha mw'ivi no mw'ijisho ry'ikirenge no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi, aca ambwira subira wiruke rero, no guhagarara atavyo nshobora. Impejeje kubibabwira yuko ibikorwa bisaba inguvu nyinshi nko kurima arivyo bikoreshwa abana b'abarundi bagiye kurondera ubuzi mu gihugu ca Tanzania. Bamwe mu baheruka kwirukanwa muri ico gihugu bakakigwa n'ikigo citaho agateka k'abana Fondation Stam gikorera muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba, bamenyesha ko bajanwa no gukorera mu turere tubujijwe ahari nk'amashamba cimeza arangwamwo ibikoko. N'inkuru tubaza Omehando wayo. Twararima batonora n'imyumbati babakubise gose mu masaha y'ijoro mu mwijima nka kumwe nyene bajabutswe urubibi Burundi buhana na Tanzania, niko abo bana binjizwa mu turere baranguriramwo imirimo igizwe hanini no kurima. Ibikorwa uyu mwana avuga ko bibavuna. Bashikiye ku mubosi mu kijiji c'Igitagata, aca adutwara mu saa sita y'ijoro kugira ntibadufate. Abapolisi twagiye n'amaguru, twashitse amaguru yavyimvye, hari mu kumunani ca tubwira ngaha no kwinjira ngo mw'iporo rihuze imvugwe ngo niho hari amahera, aca aratwinjiza mw'ijoro rero. Ibikorwa twakora vyaraturuhisha gose, uhagenda mw'ijoro ntumenya iyo waciye, ugwaye umubosi akuzanira ibinini ukamira, naho woba ugwaye indi ngwara urumva wopfa no gupfa. Mu kibira gikingiwe ca Mvugwe kiri nko ku birometero vya Baba canke birenga gato 150 uvuye ku mutumba wa Nkaramanyenye komine Kayogoro ukinjirira mu kigwati bita Majengo hafi yahitwa Kigadye mu gihugu ca Tanzania. Nico benshi muri abo bana bafatigwamwo. Ikibira kiri buryo ufashe rya district Kabondo uvuye mu yitwa Kasulu urenganye kigwati bita Nyamidaho, harinzwe n'abajejwe gucungera iryo shamba bita Bagemu. Ico kibira kirangwamwo amasoko make y'amazi, abakirimamwo benshi muri bo mbere usanga ari abakozi basanzwe bababwiye ibe kuko bitemewe n'amategeko, bahurira kw'iriba rimwe ari naho abo bacungera ico kibira babategerera kugira babafate nk'uko vyashikiye uyu mwana. Hari nka saa 10 z'umugoroba turi batatu tugiye kuvoma, turagenda nyene buke tugenda toreraguza, nabo bari mw'ishamba nyene bahuye n'ubupira bambaye amapantaro nyene yabo ningo binyegeje mu biti, tugira tubashikemwo nyene tubona baravundurutse batwirukako. Abahungu babiri twari kumwe baciye batera biruka handi, nanje ca niruka hiwanje, bose baca banzako riruka ahantu ku gasozi bafise n'imbwa. Imbwa rero yanguma inyuma ntiyanja, mbona nyene ngo nabasize ca ninyegeza ahantu yambwa iciguma ihuga, ca mbona banjeho bankubita amakofe yo mu jisho, haca haraza afande nyene wabo ngo dogo mpe kimbiya, aho nyene aca sokorora imbugita ngo ndagukureko inguga ishato c'umusikirenge, ca mvuga numbabarire, aho nyene aca akurayo akabezi mu mufuko, aca araza andoda ngaha mw'ivi no mw'ijisho ry'ikirenge no ngaha mu nkokora n'inkoni nyinshi, aca ambwira subira wiruke rero, no guhagarara atavyo nshobora. Yongera koko muri ayo mabi bakoregwa hatabura n'abapfa. Baca bafata imihini y'isuka baradukubita mu migongo, barakubita bakubaza dogo vuga ngo Tanzania hararyoshe, ngo Tanzania hararyoshe, vuga sinzohaheba. Abagemu hariho uwo bishe umwe yarabagwanije bako baramufata, baca bamukubita
ububezi bwo ngaha ku mutima acarapfa. David Ndengeje umuyobozi w'igisata kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Makamba yibaza ko abo bana bakorerwa ayo mabi kubwo kutitwaza impapuro z'inzira. Abo bana rero benshi bagenda aho mu gihugu ca Tanzania bagenda baca mu kinywabi. Baciye mu kinywabi rero nuvuga ko atampapuro zibaranga bafita ziberekana muri Tanzania, ico gituma hari anye barenze basaka mu mihana yo muri Tanzania bagasanga abo bana basanzwe bariyo badafite impapuro zibaranga, ico gituma baca babirukako bakaca baza mbere n'udufaranga baje bakoreye bakaca baza imbakoboka atadufaranga baje bazanye. Twipfuje kumenya uko intwaro z'uturere duhana imbibe hagati y'u Burundi na Tanzania zikorana kugira zigwanye yo mabakorerwa abana. Simon Pierre Nyabenda aramutse wa commune Kayogoro asigura ko ayo mabakorwa n'abagizi ba nabi. Ayo mabakorerwa abo bana si intwaro ibigira na abagizi ba nabi nkumbure baba bahuye nzira. Ico duhimiriza gusa nk'ikubaciye ubwenge turabasaba yuko iyo bagombye kuki Tanzania bo twari ivyangombwa bagaca mu nzira zizwe, kuko abana bo ntitubakundira ko babajayo kuko amutwo tera abo bantu sakandi nuko burya ni igihugu tavukamwo burya nta mutekano ukwiye ukibayemwo, naho wokunguka cyangwa ukaronka amahera menshi uri mu gihugu atari ciwawe nta bwisanzuro ufita. Nibagume mu rugo barondere. Iyo abana badashikana imyaka 18 bafashwe aho mu gihugu ca Tanzania kenshi igihano bahabwa no kwirukanwa muri ico gihugu, ariko abarenze iyo myaka bo bacirirwa igihano cyo gufungwa nk'uko vyemezwa n'abo bana.